wa muririmbyi ati aha nihe, aha naho tiko turabona ko X-Ray Bam ahejeje kuronka, ahejeje gukwiza ku rubuga rwiwe rwa X-Ray Bam, ahejeje gukwiza abantu ibihumbi 100 bamukurikirana. Aha naho mu misi heze yaragize imisi akora ibiganiro, tubona nkaho yiyamiriza abantu bamwe bamwe bagenda baravuga aya muhe, bavuga ko abantu bamwe badashoboye ndetse n'abandi badashoboye. Aha naho yari yadomye urutoki kuyu mukameramani Nyama amubwira ati ntuzosubire kumbwira ngo mfisa kada, ahubwo uzoza uravuga ko ntanguye kuba umubosi. Aho yabajije ati mbega umuntu atanguye kuvyibuha ahera hehe. Aha naho tuvuga ati mbega X-Ray Bam ubuho agiye kwitwara gute ko arose abasubscribers ibihumbi 100 bamukurikirana mu kiringo bahora bamuvuga ngo yakoze imyaka, nawe ntararonka abasubscribers 100 bamukurikirana. Reka tubanze dusubira inyuma, tubanze turaba abantu barose amasubscribers ibihumbi 100 bari bakurikirana uyu munyamakuru, uyu mukameramani bahebiyake akaba n'umudirector. Aha naho X-Ray Bam wewe avuga ati jewe abasubscribers ibihumbi 100 nari nabarosekera kuko amarere sinkora yari yakwije imyaka. Aha turavye nk'intore ntindi niwe yari yayikameye, aho vyatumye urumuga rwa BMT rukwiza abasubscribers ibihumbi 100. Agashavuga ati aho burya ni kubwanje, iyo ntaza kuhaba ngo nkora amashusho meza burya ntibari kuduga bihutse nkuko. Aha naho twosha dusimbira ku vyanyarutse cyane byo vyatangaje n'abantu benshi ko uyu mwigeme Mimi Mireille nawe yakwijije abasubscribers ibihumbi 100 uko yireresi yari yakozwe na X-Ray nyene ya ndahaderesi yakozwe na X-Ray nyene ya Kiramunda, aho yari yakoze na X-Ray ariwe yari yayikameye, director wayo akaba n'umwandisi wayo akaba yari Amede Manirakiza. Aha naho rero turiko turabona neza ko iterambere mu Burundi rya sinema ndundi riko rigenda ritera intambwe. Iyindi commentaire nayo yavuze ati jewe uyu munsi nakwijije abasubscribers ibihumbi 100 sinari nararushe, ahubwo jewe hari hageze kuko hariho na bamwe bakoze kuva kera konsumba batarabikwiza. Aho naho yadomye mu urutoke nka Mr Sami avuga ati Mr Sami aracari ku basubscribers aracari ku basubscribers 70 vyase kwa kwiza ibihumbi 100, kandi ari muri legend yakoze kuva kera akazana nabo muri Tanzania n'abahehe bagakorana. Aha naho Mr Sami nawe avuga ati nimba warose ibihumbi abasubscribers ibihumbi 100 so kuvuga ko jewe naho randa batumira, ahubwo nuko woba wasimbiye muri Tanzania gukorana n'abandi bantu bo mu kindi gihugu, kumbure bikaba vyarongereje visibility. Ariko ivyo vyose tukaba tuvuga ati ubwo nubusa kuko umwe wese ahembegwa ico yakoze. Mbega mushobora kwibaza muti kuba X-Ray Bam akwije abasubscribers ibihumbi 100 bamukurikirana uyu munsi akaba agiye kuronka silver, ni gitangaza kuri we nkuko yavyivugiye kuri wati si gitangaza kuko amarere sinsanzwe nkora afise karite, afise ukuntu ameze neza mu Burundi. Nije mu kameramani wa mbere nkora amareresi meza kandi ayamaze kuronka silver meshi nije nayakoze. Aha naho tugaruka mu kiganiro bakoranye na Entertainment, aho yariko agenda adoma mu rutoki abantu bagenda bamutsyoza avuga ati abantu mwese mugenda muvuga ubujambo, jewe sindi umuvyeyi sinshobora gutukana n'abana. Premièrement aravuga nk'uyu mukameramani yitwa Nyama amwihanangiriza ati wewe ungana n'abana banje. Aha naho rero tokeza X-Ray Bam vuba bwango kuri G5 Production, kuri G5 Media tumuhamagara azoze atubwire ukuntu ariko ariyumva. Ndabibutsa ko ari X-Ray Bam. Mushobora kwibaza muti none X-Ray Bam kugira kwiza abasubscribers ibihumbi 100 bamukurikirana vyoba ari vy'uyu munsi? Ekada si vy'uyu munsi. Ndabibutsa ko X-Ray Bam afise ireresi nziza yavyamaho, ariyo yatahanye award y'umwaka ndetse ikavamwo n'umwigeme akina neza cyane, ikavamwo histoire nziza, image nziza ndetse vyinshi
benshi bikaba vyavuye mwiyo reresi ndetse niyabaye ya kabiri ikaba ariyo intore ntindi akaba ariwe yari yayikoze mu bijanye na tekinike bari kumwe n'uwo basanzwe bafashanya ariwe Niji Pro. Ndabibutsa ko rero ari kuri X-Ray Bam hariko haraca ko ireresi nziza cyane. Mushobora kwibaza ati ku rubuga rwa X-Ray Bam hamaze guca ko ireresi zingahe? Ni zibiri gusa ariyo Ego Oya ni ireresi vyamaho. Ego Oya nayo mushobora kwibaza muti vyagenze gute? Ego Oya ni ireresi yatanguriye ugo rubuga aho yari ireresi ihanura cyane ku bakozi b'Imana nayo ikaba yarakunzwe cyane. Gira subscribe kuri G5 Media kugira ugumuronka abantu amakuru agiye atomoye neza cyane. Reka mbanze ndabibutse ukuntu bagiye bakurikirana abagiye baronka Silva muri iyi misi aho twabonye ko hatanguye uyu muntu Amede Manirakiza aho hakurikiye uyu Ufanira Vine ndetse tuza kubona Mimi Mireye nawe arakurikiye gutyo tubona uyu Abel Nduwayo nawe arakurikiye aho ndetse Abel Nduwayo bamwe banamutwenze akavuga ati wewe uyirose wayo warahavye. Abel Nduwayo nawe ati jewe sinari narahavye wanashima ngiki ndagitunze ngaha nta naho nzokijana sinda nacifotoza ko aho we yafashe ko abantu bifotoreza kuri Silva ari abantu baba ari bimbura kimazi babuze ico bakora ndetse nk'abantu baza guserebura umunsi mukuru wa Silva ko baba babuze ico bakora. Mbega nka wewe uvyumva gute? Bafana muraho. Reka mbanze ndababwira ati ni Mayeri Kiramvu nk'ibisanzwe utansanze aho uzonsanga n'ahandi umunyamakuru w'inyamakuru. Ndababwira ko ibintu bigisa neza cyane. Subscribe kuri G5 Media. Ndababwira ati mugume mukurikirana iki kinyamakuru ndabakunda cyane. Wewe wagize subscribe wa Maramaje Shetani, wewe nawe wanditse commentaire ubura umunyamahigwe. Reka mbanze ndakubwira ati ono uyu mwana Miriam ariko arakina neza mwireresi. Ndabibutsa ko ari umwana wa Bahebi yake X-Ray Bam. Ndabibutsa ko X-Ray Bam yaramuye abantu benshi ako kantu tukige ko aho turiko turabona ko abakinyi nka benshi baciye mu mareresi ya X-Ray Bam duhereye ku Kantore yakinye mwireresi y'intore ntindi ariwe Alivera Muhimbare aho bivugwa ko imbere yuko aja mu bindi vyose haba kuririmba no munyamakuru yabanje kuza mwireresi ya agakino k'ubuzima ndetse hakaba n'abandi ntarinze kudondagura amazina bagiye baca mu biganza vya X-Ray Bam. Reka mareo mbanze ndabibutse ko yari Mayeri Kiramvu nk'ibisanzwe mubandanye mukurikirana kino kinyamakuru ugire subscribe ugire share wandikiye na commentaire video uzobufashije uburundi n'abarundi n'abanyempano ndetse bizodufasha twese. Ndabibutsa ko ari celebration ya X-Ray Bam. Ivi bibaye ubunyene ndabibutse bibaye ubunyene nta n'umuntu turacamwo nubwo muza kubibona mutevye kwera ga connection muraza kwihangana cyane.